turabandanya iyi ni audio igira kabiri kuri iki kigabane cya gatatu tugeze ku karongo ka gatandatu se tugeze ku kibazo cya gatandatu kivuga ngo abatumvira ababyeyi ngo abatumvira ababyeyi bana b'Imana abana benshi nanje nitanze kwa karorero kera sinumvira ababyeyi mugabo rero je ndiko ndaraba icyo gihe nari ndimo n'ukuntu ntumvira ababyeyi biratandukanye n'igihe cy'ubu naranga kumvira ababyeyi bijyanye by'umubyeyi abwira umwana agenda kuvoma canke genda hana ndagutumya hana kagenda wikwegura ariko naho aba base kumwumvira akakugira urushi cyangwa gukubita akanywafu wagenda wumva utabona ariko ubu umubyeyi aravuga umwana agashinga izosi umubyeyi yo noneho tugeze ngaha mu gihugu cyo mu bihugu biteye imbere ho mukundi ababyeyi abana ntibatumvira abeshi abana ntibatumvira bivanye n'uburenganzira bw'abana buhari aho naho amareta abifisemo inyungu niyo ihenda abana bakirugwaruka bakiri bato nyoko canke se niyagukubita canke mukuru wawe canke mwene wanyu mu muryango niyagira aravuga zocuhamagara kuri izi namba kutumvira ababyeyi rero ni ngorane mu gihe rero abantu jewe nyimba ndi umugore ndakuze wanashaka no bafise ndabuzukuru no bafise nk'abari mu rwego rwanje bashobora kuba bafise abuzukuru naho no bafise umwuzukuru nk'abafise mama na papa ngomba kubaha mama canke ngomba kubaha abavyeyi kuko hariho abantu umuvyeyi yamara umuvyeyi je ndazi nk'abantu b'abavyeyi usanga bahanura abahungu babo wese shahu kugiye kurongora umugore wa kabiri uri kurashaka kugera kuki ntiyumvira umuvyeyi ugifise mama wawe na papa canke mama canke papa ugifise abavyeyi canke ufise umuvyeyi umwe umvira abavyeyi umvira umuvyeyi naho woba nawe warashingije ufise abuzukuru kutumvira abavyeyi rero ni ngorane kuko umwana kishora mu bintu byo kumurumogi ukamubwira mwana wanje reka kuja muri ibi bintu by'urumogi si byiza umwana akakugwiza n'ubusa abavyeyi ugasanga turagoragoza canke baragoragoza abana ntibumva rero kutumvira abavyeyi ni ikintu kibi cyane abagifise abavyeyi twumvira abavyeyi turabe inashima umuntu uramukorera ikiza ntagushimire kandi wamukoreye ikiza muri iki gihe umuntu uramukorera ikiza ntashime muri cyanye ne hari ibintu bise binzamo karanigeze kuvuga ku bintu by'abavukana canke se umuntu adashima reka ndabaha karorero mu minsi yaheze nigeze kuba ndiko ndababwira ati jewe mwene wacu yarangurishiriza agaparasera jewe mubo tuvukana hariho umuntu kweri nzi ko ata kintu na kimwe ntamukoreye mugabo nk'ubu yarareretse aragenda arafata parasera yanje naguze ngiri muri Tanzania inkaratasi ataniza afise ariko ukuntu yabigenje kubera gukunda amahera abantu bazoba bakunda amahera nibijya navuze ati umuntu akaba yotanga nyina canke se canke mwene wabo canke wari kubera ikiyo cyabona mwene nyoko ukagenda baguhaye amahera ati nawe abihombe uwo mwene wacu afata parasera yanje aragurisha tuza kubimenya nuko ndungitse umwana wanje yari yagiye mu Burundi genda bakwereka parasera na nyamwana niyo yari namuguriye imwanditseko bahakwereke turabe ingene twozogira icyo twakoze
kuko nzi ko nyamwana nari nayimuguriye nkiri muri Tanzania nyene yari umwana wanje w'ifura n'ibibazo twari twarahuye nabyo n'uwo mwana wanje ako parasera nakagura mvuga ati ninazohunguka kazofasha n'umwana wanje. Bahageze baramaramara bantu barababwira ati yote ubu n'ubuniye niwe yahagurishije. Urumva rero guhemuka, umuntu akaza guhemuka akagurisha ibitari byiwe, umuntu w'umuvukanyi yo kurabiye akaba ari waguhemukira. Twaragiye no mu nama y'umuryango uko yivugiye sinzi kubera nziko ndi kure sinoza kugira icyo mvuga cyane ngo ngende guhaburana ngo ndahakurikirane. Rero guhemukira umuntu mwene wanyu cyane uwari we wese si byiza abana b'Imana. Nibyo rero ndiko ndavuga ati inashima uwo muntu rero ukuntu namugiriye neza ndavye ibintu namukoreye mubo tuvukana nta akaba atashimiye ahubwo kushimira akaba ari uko azarafata utuntu twanje tugurisha. Murumva si byiza. Aho rero nanza akarorero iwanje nawe curaba aho uri cyangwa curaba ko atabo wahemukiye cyangwa uri kurahemukira udashima kandi baragukoreye ikiza. Rero umuntu yagukoreye ikiza kirazira kumutura inabi. Intashima gukorera ikiza umuntu hanyuma ntagushimire. Naho no havuga byinshi ariko reka tubandanye. Abayoba kumana bana b'Imana. Abayoba kumana rero ni nkuko umuntu yiyadukiza akavuga ubutumwa bupfuye Imana itaba umutumwa kugira rondere ya mafaranga ahiga amafaranga mbese adandaza izina ry'Imana. Kuyoba kumana rero wopfuma oya nta nubwo kuye kugira nabandi uhemukira oya n'Imana kuko nubundi no gucumura kuri mwene wanyu cyane ku bagenzi no guhemukira Imana. Ariko rero kukuyoba kumana uyobesha abantu b'Imana nk'ubu unyi nkaba ndiko ndavuga ubutumwa bwiza ari byo niyadukaniye cyane ari byo kugira migahiga amajambo yo muri Bibiliya atikiza abantu mugabo ndonke mwinyungu. Bana b'Imana abakora ibyo bintu bayoba kumana bakaza kubeshera Imana nukuri Imana yo mwijuru izobahana pe. Nimwapfa mutarabigigaya Imana izobahana. Reka kuyoba kumana, reka kurogotwa kumana, reka kubeshera Imana, reka kubeshera Imana. Gatatu ibipfa mutima ni kukarongo ka gatatu ariko novuga ati ni nk'ikibazo cy'icenda. Ibipfa mutima, abantu b'ibipfa mutima bana b'Imana. Ibipfa mutima nujya muntu nyene afata umutima wiwe mbese ntimuzi yuko hari abantu bagenda mu isi bazi neza ko umutima wabo bamaze kugurisha kwa Satani. Bajya rero barapfuye umutima ni ikikangara kigendera. Hanyuma kandi bipfa mutima navyone twobisiguramo byinshi kuko kutagira umutima wo kwibuka wakugiriye neza, kutagira umutima wo kugirira neza abandi, kutagira umutima wo nakongo abantu bazoba bikunda wowe kumva wo kwikunda gusa. Hari n'abantu batanikunda kuko iyo ufashe umutima wawe ukawugurisha kwa Satani canke kugukunda iby'isi nuko nyene no gupfa umutima nyene ukagenda uri gikankara. Raba rero umutima wawe ureke kuwica ugihagaze. Abangana naho kwirirwa ndavuga byinshi burya bimwe byameze nk'ibyasobanutse ariko kwangana ntacyo bimaze. Urumva abantu baratugirira nabi tugasanga turiko turankana. Mugabo raba ugwa muri kuranka mugenzi wawe naho mugenzi wawe kugirira nabi ariko
hari no kwankana hariho n'abantu bafise ibyo bapfa, hari n'abankana kubera ata mpamvu zihari zituma bankana. Ibyo byose rero kwaba uwakugiriye nabi ntumwanke, ya mukunde, kuko Yezu aravuga ngo dukunde n'abasi bacu, dukundane, dukunde abasi bacu. Umwasi rero tumukunde nta kundi, umusengera nahinduke. Ababeshi, ububeshi bufise intebe ya mbere, murabizi nyene kubesheranira. Intigerera murabizi ko abantu mu kurya barajya intigerera, abana b'Imana. Intigerera n'umuntu ajya cyane, ajya ibyo kurya byinshi, umuceri akarya, umuceri n'inyama n'ibiharage kubijya n'isawa cyane se, indya zose ziri ku meza kugira ukoreko ushire ku isahani. Ariko raba nyimba hano hariho ifi, aha hakaba inyama, tora agasate gatoya k'ifi, utore n'inyama imwe, utore n'ikirayi kimwe, utore n'igitoke kimwe, utore n'utuboga duke. Ariko ntuce ugera ku birayi utore bibiri, ugeze ku bitoke utore bibiri, amandazi utora abiri, isamaki utore ibisate bibiri, hose isahani igenda ibwigire inganuko. Ubyicagagurire mu bipangu bipange, nihagera kuryama usanga uri kuragayagaye, usange inzoga watoye Henekeni, watoye Genesi, watoye ibyo byose watwangiranije. Uko nuko utigerera, kandi n'icyaha uzobazwa imbere y'Imana. Iyo ari wowe rero witegura ibyo kurya, ntabwo ibyo kurya utegura ibindi uvuga ati nzobitegura ejo, kuko konona nabyo ni icyaha kizokujana mu muriro udahera. Uriko urafata ibyo kurya ubigira uko ushaka, kandi hariho abasonje, hariho n'abo wari guhako. Raba rero wigerere, haba no mwitunga ufise igakurigera, uraba ati ko ntunze, ese jaho ngiriye neza. Urazi kubura umutunzi ufise amafaranga ku makonti, ukaba atanu umwana w'imfubyi agusengera ugirira neza, nawe ngo ajyama hazi. Kutigerera rero, igerere rero wige kugera ibyo urya uko bingana, kuko kujya nabi bizokujana mu muriro canke bizogukwegera ingorane mu mubiri. Intagondwa, kutagondwa ari umuntu avuga ati bopfuma banyica, umuntu agakora amakosa bakamuhanura ntiyumve, bamubwira nyabuna caha agacaha. Intagondwa rero, naho wowe uri kigaba, naho wowe uri umupingayi, gerageza urabe ibintu bimwe bimwe uzurahinduka, kuko twese twari intagondwa, mugabo ubu turagondwa. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro cyane. Abasi biciza, ejo nariko naganira n'umuntu mu Burundi ambwira, ariko nubwo mvuze ngo ejo biragoye kuko hari kwa gatandatu, iri audio ndi kuyitegura ariko wa Mungu, mugabo nyene muzobitegera. Nariko nganira n'umuntu ambwira ati sha je mu Burundi ibintu byaho byanyobeye, ati abantu bari gupfa canke bari kujya ibintu by'amasumu kubwishi. Ati naje umuvyeyi wanje baramugiriye ukuntu nuko, tariko navuye iyo narindi ndaza kumuvuza, yaratoye imitende, tawugo haranabumiwe babonye mama yatoye imitende. Duhora tuganira ambwira ati nukuri ibi bintu byateye mu Burundi sinzi ibyaribyo. Hanyuma ndavuga ngira kubari bwa bindi nyene by'abarozi batanga sumu, ngwe ka mama wanje ngo beshi babirira mu bubari, ngo beshi babahera ibyo bintu mu bubari. None ka Barundi bene wacu muri mu babare no mu maresitora, umuntu akora ikibaga ha mugenzi wiwe ishano singorane. Hanyuma nyiri no ngaho hava niyumvira ati nukuza muranaraba ibyo kujya abantu bariko baza barajya byitwa ngo biriko birava za China, za mu bihugu biteye imbere mu bindi bihugu, kuko hari ibyo kujya abantu baza barajya nimbara nk'amasoseso sinzi nyene mu hari ibyo kujya babita amazina ntashobora kuvuga neza,
usanga bimwe bimwe ndamubizi nko mu cyongereza. Hariho rero ibintu bijya bintu, hariho abantu bikorera ibintu byabo bagapfa guhingura, ari ibintu bigiye kutumara abana b'Imana. Ibintu bimwe bimwe bizotumara kubera ibi bintu tujya tutazi iyo byakorewe, ibi bintu tujya atari kamere zacu. Burya abarundi bene wacu kwirira ibiharage n'amateke n'ibijumbu n'imyumbati dukuye mu mirima yacu birasumba kuzamura inyama mubonye zadutse mu bikopo, inyama ibintu mubonye ngo imiceri baje bakoze, hari imiceri bahingura mu mashashi. Niyo mpamvu abantu benshi bari kugwara indwara zitandukanye, amakaseri, amadiyabete, ibigwara bitandukanye. Je nagwaye diabete kubera ibyo kujya nariye byo ngaha, nkabijya mu buryo ntazi, cyane ku wawo mugani no kutigererwa pfa kujya ibyo ubonye byose. Ibyo nibyo byanteye diabete. Gusa gashima Imana ko senga Imana ikaba yarayipunguje, ariko ndirinda kugira ntiziragaruka, ntigaruke, kuko samaye yogaruka kubera kujya nabi. Laba rero abantu benshi babona ibintu byadutse ngo biraryoshe, biraryohereye, biragize iki. Aya makeke abantu twirirwa turiciramo dusubira, abari bo bose bamenyereye tingiye gukoresha keke ukamengo ni ikintu kiza, bakoresha iminsi mikuru ugasanga umuntu yiteretse sahani nyabuna zamuraraba ibintu muri ko murajya n'ingene byahinguwe niyo biriko birazanana, kuko abantu benshi bazoza baragwara ibigwaragwara tutazi iyo biriko birava. Kumbe turiko turajya ibintu abisi biyingurira, nkaya mashirahamwe ya Bill Gates ariko arahingura inyama ngo abantu baze bareke korora inka n'ibindi bindi cyane. Yo Imana yo mwijuru dutabare cyane, isigeze habi. Bavuga ngo abangushi bo mu minsi y'imperuka, abangushi bo mu minsi y'imperuka. Ubu hari amashirahamwe ariko aragerageza kuzakora ibyo kurya bitavuye mu mirima y'abantu. Rero nk'abarundi bifitiye amatongo barima bagasubira, menyera kujya bijya byo kujya byacu. Kera mu Burundi nahora numva ngo diabete igwara basirimu, hanyuma ndibagiye indi ngwara gute ngo igwara basirimu bajya bakunda kujya inyama, ibintu nk'ibyo. None gabasha abantu bajya ibiharage n'amateke n'ibijumbu byo mu cyaro, hari nta ngorane bahora bapfa guhura nazo. Mugabo nimwaza muraduka ibyo bintu biriko birakoroka ngo bivuye mu bihugu byateye imbere. Je ndakubwiye ko nanje byambuye ko, ariko n'Imana izokomeza kundengere. Twihute nako nkiri ngaha ngo babisha biciza n'abantu rero bakora ibyo bintu bipfuye byo kononera abandi, bakaroga abandi, hanyuma n'abantu baha ishana abana bakiri bato, kandi no kuri umuntu mukuru si byiza. Abantu rero nibo basi bibyiza, cyangwa umuntu akaba ari karubaka mushinge. Nigeze nabona abantu mu Rwanda bari bagiye kugirira neza umuntu, bamwubakiye inzu, abandi barereka ijoro baragenda barayibomora. Urumva abo n'abasi bikiza. Rero ugasanga kandi nanje hari abantu hari umuntu nigeze kugirira neza mu Burundi, hanyuma baca baramuhishano, baramumuroga. Yo kandi Imana yari yanabinyeretse, ndabwira n'abandi ati musenge ibintu ndiko ndabona bagiye kugirira nabo uyu muntu birakomeye. Ariko ndashima Yezu bimeze neza. Bana b'Imana abasi bikiza kubona mugenza. Hari igihe umuntu aza gutira agatelefone umuntu akandondera akambwira ibibazo afise, nye ni telefone nawe agaca bari we yizanira ibyiwe nyuma, agaca usanga niwe ariko aravuga ko agowe gusumba wa undi yamutiye agatelefone yarahangayitse, azi ko hari icyo no mumarira. Oya, mboneyo no kubwira babandi gusa wenda ntibazona byumva. Abantu muri ko mugora mumbwira ibibazo mufise, ni mundeke nanje nifitiye ibyiwanje. Ibyo bibazo byanyu ntabyo numva, ndabyumviriza gusa nkabirengana, kuko nanje nifitiye ibyiwanje bimpangayikishije. Nifitiye abana b'imfubyi nkurikirana ku mashure, naburiye ibikoresho by'ishure cyangwa iki niki, nkaja kumubavi ntakambira Yezu ngo rabi inzira zabicishamo.
rero nimureke kundemereza ibibazo byanyu n'ibyanje birampagije. Tubandanye abahemu sinirirwa ndavuga byinshi kuko diri kwihuta niko guhemuka nyene guhemukira abagenzi bawe si byiza. 16 tukiravuga ngo ibirandamuka abantu bapfa kurandamuka, umuntu apfa kurandamuka akavuga ibyo yatari yiteguye kuvuga canke akaza kuvuga ibitesha mu ruduba abandi atabanje kubiraba neza ngo abisishoze neza, nibo birandamuke. Abuzuye ubwishime ni babandi nyene bishima ku bandi ko bakize gusumba abandi canke bibona ugasanga bitatse biyanditse ko bishize ko ibintu bagaca baza kwirata, abo nibo buzuye ubwishime. Kirazira kwishima kuko si byiza. Abakunda ibibakwega kuruta Imana, ngo abakunda ibibakwega kuruta Imana. Abantu benshi muri iki gihe bakunda ibibakwega kuruta Imana, bagakunda kwegwa n'ababwati, abaja mu muziki y'ibyisi, abaja mu bintu bitagira akaranga muntu by'isi gusumba iby'Imana. Aribyo naba mvuga ati birababaje no kubona umuntu yagize mariage canke yabatirishije abana ugasanga aho gushiramo umuziki w'Imana yashizemo umuziki w'abisi. Rero ugasanga bakwegwa n'ibyisi kuruta uko kwegwa n'iby'Imana. Iga gukurikira iby'Imana witandukanye n'ibyisi kuko yisigeze kure. Abameze mu maso nk'abayobokera Imana ariko bamaze kubyihakana mu mutima, abo bantu nabo nyene ubace kure. Bana b'Imana, abameze mu maso nk'abayobokera Imana, abameze mu maso nk'abayobokera Imana ni babo bandi nyene bigisha ijambo ry'Imana ngo bariko baravuga Imana yarabatumye. Imana niyo yabahaye kuvuga ubutumwa, bariko baravugira Imana kandi atari Imana bariko baravugira, ahubwo ari ugushaka kuyobya abantu no kutayobya abantu gusa, ahubwo bakazana akarimi karekare kubera ko aravuga ati Imana yarambwiye ibi n'ibi canke Imana iraguhaye viza canke Imana yavuze ukuntu ari ukubeshera Imana kugira babone inyungu mu by'Imana bariko baravuga ngo bakorera Imana kandi atari abantu b'Imana. Abo rero nabone nukuburaba neza kuko muri iki gihe nibyo byadutse, nibyo bintu bihari byo kudandaza izina ry'Imana, byo kudandaza izina rya Yesu Kristo biye kandi mu maso. Ubushize sinigeze kubarungikira aka audio ka wundi ariko aravuga ingene aho baza kugura amavuta gusa ngo bashira mu biganza ubundi ngo bagasenga, abantu ngo bakaza biruka bavuga ati bakotesha amasari. Rero nukuraba abo bantu bo muri iki gihe abavuga butumwa by'ukuri, ari jewe unyigeko, ari ujye umwigeko, uri umwigeko, kubera ko abantu bigira ngo nabakozi b'Imana arama bingira ariko arajya intama z'Imana. Nukuraba neza rero abigira abantu b'Imana canke abantu b'Imana by'ukuri nibo aba nab'Imana canke n'uw'Imana ubusu w'Imana. Ndukubiraba neza kandi udasenga neza ngo urimo neza nuzobitora uzogwamo nyene ugwemwo uzi neza ko agiye gukurikira Imana. Nari kuhavuga byinshi iminota iri kugenda. Yavuze rero ngo abo bantu nabo nyene ubace kure. Yavuze ati abo bantu azobace kure. Erega muri bo harimwo abagabo banyegera mu nzu bagatwara abagore batagira umutima, buzuye ibicumuro, baganzwa n'ibyipfuzo by'ubwoko bwose. Rero Pawulo yarabwira Timote ko muri abo bantu harimo n'abagabo b'imipfamutima binjira mu nzu z'abandi bagabo bagatwara abagore b'abandi bagabo cyane, akanyengetera umugore wa mugenzi we akaza musambanya, akamwereka ko umugabo wiwe atacyashoboye,
akamugurira ibitenge akagira iki, bagatwara ngo abagore b'ibipfamutima batagira umutima. Mwiki gihe n'abagore benshi boza kugira control, yosanga abagore benshi baca inyuma abagabo babo, kuko abagabo babo kuduca inyuma ni ibintu atari ibintu umuntu arinda kurondera cyane, ni ibintu ubona ko ari abagabo bake bafise ibanga ryo kubaka ingo zabo batariko baraca inyuma abagore babo. Ariko rero ubu naho abagore bararengeje inkombe mu guca inyuma abagore babo, kandi ngo ibyo bigakorwa n'abagabo nyine baba bataye abagore babo mu nzu, bakaza kwinjirira mu nzu z'abandi bagabo bagakwega abagore babo bagabo, abagore batagira imitima, kamuhendesha kabiya, kamuhendesha gakwemu, ibintu nk'ibyo. Ubu abagabo benshi bava mu bihugu biteye imbere, abagore benshi mu Burundi hari n'abagabo baba biterera inkuru ngo je nko kugira nze kugendana n'umugore n'umukobwa nozozira canke iki n'iki, ucucengera kurya nyene afise umugabo. Bana b'Imana, ibyo twasiguye ndibaza birumvikana. Uwo wumva bidasobanutse neza ategerezwa kuja mu gitabo agasobanukirwa neza. Rero iki gihe turimo ni gihe kibi cyane, abantu bakunda amahera cyane, aho abantu bikunda cyane, ntibakunde abavyeyi babo, abana babo canke abagabo babo canke ingo zabo canke abo bavukanye. Rero turabe neza kuko turi mu minsi mibi, kugira n'ukuri Yezu niyaza gutwara ishengero ntuzosigare kubera gusamara. Mukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.